Imbabarire cyane. Pastor Nyamutsama aje pastor imbabarire. Kendi yeye rero. Sinayicuye. Narayibye n'amahera yose narayigurishije. Muri iyi minsi mibi umuririmbyi yavuze amagambo akomeye ko yagiye ari umunyabyaha waramwegera arasenga ashayitse ijambo imubwiye yuko ahariwe. Haleluya, amen. None rero imbere yuko tujya hariya mu cyumba cy'amasengesho uko twabiteguye murazi ko dufise imitwaro myinshi, urabona iki kiza cya corona nakamodoka je niko ndasengera kugira katworohereze mu gikorwa c'Imana akadeplase za parcela dushobora kubakamwo isengera abantu bashobora kuza bagakoraniramwo twagura umurimo w'Imana. Harimo abo bakarire imitwaro yo kuronka ingo, ntawe wese ndawibagiye wakaba undi w'akazi nyinshi cyane ariko turizeye ko Imana izako twumva kandi twishura kubera niko yavuze kandi tutarasenga birivuga ko yamaze mu bibi. Amen. Nuko rero muga kubera dusanzwe tuzi Imana nayo siyo gupfa kuja imbere ko Dawidi yavuze ngo biragoye birakomeye cyane gutibukira mu maboko y'Imana umuntu afise ibyaha. Rero intege nke zacu bisaba tubanza kuzatura kugira ngo Imana ibanze tubabarire twiyeze mugabo umuntu yatura intege nke ziwe dufata akanya gatoya umuntu wese yiyumvire hanyuma mwaturire umuntu azi ko twaturira Imana ikatubabarira kugira ngo ibyo tuza kuvuga byose ize kutwumva kandi ize kubana natwe. Karibu rero umwe wese uruhara rwiwe yiyeze ese tubabarire Nukuri Yesu ashimwe. Nanje nagomba kwiyeza, nagomba kwatura. Nukuri nanje Imana imbabarire kubera iryari naratoye amahera, naragiye mu ndatora amahera, ndasabye Imana imbabarire kwisho cayo bayambonye ko imbabarire kuko naratoye amahera. Imana imbabarire cyane. Irakubabarira Imana ikubabarira urumva ko yatoye nyine wagize nabi. Yego Yesu ashimwe. Imana n'imbabazi nanje naragiye hari ku mugoroba nyine hama mbona ihene y'umubanyi hajya hirya yari iziritse ndayizitura ndayicura. Hama ikindi naco jewe ariko nari mbona imboka hajya inyoni yari mu mboka ca ndayitera inyoni icitanisha ivoka kandi izo naciye kubera atari amaze gukoroka narazitoye mugabo nari nateye inyoni. Eko Imana imbabarire rwose urumva ni isanganya nyene icyama ryabaye. Imana ikubabarire ko yoyo ntiraba nkatwe hama niyo mpene nyene
Imana ikubabarire kuko bwari bunije asi bikoko kubirwa Imana ikubabarire nanje kwera Imana ibabarire cyane maze iminsi mpura n'ibigeragezo kandi burya umuntu ategura gusenga ahura n'ibintu byinshi cyane satani yagumya nteka naho nabisimbutse Imana imbabarire mu rugo bimeze neza mugabo Imana imbabarire kwera ibyarashyitse ndashakura turavugana nawe mu rugo rero maze gushapura amaranta ndamuhanura ndamwambuka amatanga mbwa narashapuye ndamuhanura ndamuhanura rero ndamukorako nkuko kugira byumve ndamubuza nyene ntazosubire gusa n'imitsi yari yaranze nyumva nyene wumva nabi imeze nabi rero nukuri barashaka ico kintu Imana ikimbabarire ko ndibuka ko nashapuye gose kandi na Bibiliya bitubuza yavuze ngo dushapuye ngo ntirirenge ngo umuntu akiratse muganga nyene kuva mu gitondo twabanaye ku mugoroba kiri wari radikura kimpotora nyene mu mutima igishapu nyene n'igishari nico catumye rero no ncanda namuhanura ku mugoroba urumva nari namaze kurenza umwanya rero kwera ico kintu Imana ikimbabarire ko rwose cyane hanyuma kandi hirya y'ejo hari ukuntu bitagenze neza hariho amafaranga nari gushikana ku rusengero sinayashikanye neza amwe nayakatanye mu nzira natinye imvura nsanga hariho nitwo twari dukeneye umuriro Imana imbabarire kweri sinibutse kuyasubiza rero sinzi ko ari Imana n'abandi bagiye Imana itumbabarire Imana ni imbabazi kuko burya nayo burya ntiyakabahanura burya kwegera mugenda ukamuhanura ni byiza hako uwo mwanda mu gahinga umuhanuye ni byiza rero Imana nayo nyine ni imbabazi kubabarire nari nshapuye hanyuma rero umuntu warushishikare kumviriza ko mu mutima we atakindi Imana irabitweza ko twiyejeje numva nta kindi ngira gisigaye yego numva mu mutima n'ukuri byaheze yego je numva naco numva no kuri kindi n'ukuri yego numva nera gose ashaka ngira Imana yatugendera yego naje ndera basha nk'ijipo ya karire rano kuno yera tanakana gataje na gato kari jendera naje mu mutima jendera ubu numva bimeze neza cyane kimbabaje cyo cyagumye kigaruka ntaje ko ndacejejwe ubasha baravuga ngo wa muzungu buyengero yare uragenda umva ko ndamurusha mugabo rero urumva ko twiyejeje bisaba ko n'Imana itweza reka rero tuje mu mwanya uko turirimba akaririmbo katwegereza Imana hanyuma Imana nayo yamenye uko tugenza hameze yakira imitwaro yacu nawe nituyihamagara ngo ugende itacu no mu oyiraza yavuze tubisabye twizere ko tugira tureka tubyizere ngirashira kadusabe kandi ratweresha akaririmbo reka turimba akaririmbo no kuri ko gushima Imana kwitubabariye ko tubyizeye tukemera ko twejejwe n'ukuri turirimbe kwe
ko ndavuga hajya navuze yuko umugore namuhanuye hajya navuze ko namukoze namukubise amakofa ndahita naniye kuvuga ko randi pasitori umva byasha gendigiriye rero nari nayivye nagiye mu pantaro yiwe ndayiba imana kubabarire none wenda je ndavuga Ngira prase diratoya. Iratumara. Mbira rero. None ntumwopfe mubirizi. Jewe byamene sinayicuye. Narayibye n'amahera yose narayigurishije. Imapfa kwazituye. Ivoka nati. Ega sinateye inkoni. Nateye ivoka. Naramuyigunira kandi rero muzi n'amakuru. Nanabigurishije. Ngira ngire cyane. Narabigurishije barangahamba. No kubigura jencan burya ncandazana umushuzo ku rusengero kasupa none kabari maso we nugira utukwegera rero singira twati banazajega takubwira imani kubabarire natwe tubabarire yamara rero jewe